bakunzi ba Solution Cup turi niteka ryo kubabwira yuko amapranke twayahevye mutubabarire ku batayakunda kandi twasanze amapranke akora abantu bataritahura rero twe twitahuye umugore wanje yagwaye umutima twagomba kubabwira ko amapranke tuyahevye rero abadukunze mwaraye mudukunda kundi ibintu bizogwana dukora ibiganiro bisanzwe turakora ibiganiro byubaka ingo n'imiryango biremesha bituma gwaruka rwitwara neza ariko amapranke ndayahevye rero nicyo gituma nje gusaba ikigongwe imbere yanyu nasabye ikigongwe abana ngenda gukora amapranke abana banje n'abagenzi abaje muhira nkabakorera amapranke bakan ba Mireye n'abandi ba Constance n'abandi batandukanye mu mbabariraho n'abakoreye pranke bikababaza sinzosubira kubakorera pranke. Sawa abakunzi bacu abakunzi ba Solution Cup tubasavye imbabazi aho ntitwaye neza mu mapranke yagira rankoronka usanga nyine ngaragariye ukutariko kwimyeza umugabo si vyiza no kumukubita si vyiza mukasi nakubise sabe ikigongwe shere abana kumera nk'ukubita si vyiza ikintu wankubise nkaje numva izostirira gondamye Fisimana Fisumuzigamye Adizosa nkikice n'urukundo ndakometre singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira. Okay, twende sasa tangu ngwindirimbo z'abakongomani ngo ni ubuzi ko ikombere ngo kazava ngo twende sasa twende sasa anza hola people mumeze neza jimeze bon sana twaziye abantu bavuga twaziye n'abahe ni Fanny Ravine Mamlao mama twafa Solution woman best influencer best woman n'ayandi menshi cyane mama twafa do CEO mama twafa ya turi muri pause rero tuzetereka tube turabaganiriza abashuti. Welcome kuri YouTube channel za Solution Cup turabakiriza Nieri.257 turakumva ibiganiro byanyu where are you mbere yakaruka where you kavuye wanje hakuna toka nshuri yakubesha ya umuduhe sukemo ibintu byinshi jewe meze neza cyane rero umutumire wacu cyangwa umusango wacu I don't know bivana yitwa nivuge ndi umutumire umusango navuze umutumire cyangwa umusango. Hola people ndabaramukije amahoro y'Imana azije yize mugabo wanje murabyumva akivuga hola people Nikiri nakundira ibiganiro by'uwakera naho ntamwemera yene no mubisi nikisikia sauti uri bukumuzi pe nakwandikiye ni no wari wakoze ikiganiro ukoresha amafoto uvugiramo tudakwandikira nti vraiment ibi bintu uzobibandanya ko ubikora neza kumbe sauti ariko sinari nakunze ico okay twanje ni umuntu. So, hola people, ndabaramukije nitwa Noras Kanera gatandatu Norwaske Solution man of God, a new creation and son of God, and unstoppable miracle man and mazina menshi ariko kandi rigira kandi turabaramukije tubabwira yuko tubakunda muri hose. Couple yacu yitwa Solution Couple nice no muri kurikirana yitwa Solution TV, Solution Couple, Solution Family, Solution ibintu byose aho ukeneye ko haba solution hashirije kintu imba ari Solution man canke mone Solution icyo ushaka cyose. So nkuko mubibona ndi kumwe n'umufasha wanje uyu mudamu tuko turakorana ikiganiro n'umugore wanje
wanje bwite naramwanditseko namwanditseko kandi yamuyandikiye ko muri meri nasinyiye muri meri ya Bujumbura hagiye hagati mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi namwanditseko rero dutewe iteka dutewe ishema cyangwa cy'abanyarwanda kuba twaje imbere byanyu dufite byinshi tugomba kubaganirira ariko special yagomba kumusaba ikigongwe umugore wanje mwese muvyumva nico gituma yanzanye imbere ya televiziyo nabimwe musabye ikigongwe wenyene avuga ati ntivyokunda reka ndabushire ku karubanda kubona nemaze iminsi ndamukorera ama prank umutima wiwe waraduze ariko prank ngiye kuziheba rero umugore wanje nkunda I'm very sorry ndavuga imbere y'abantu yuko babarire aho nakuba baje mu gukorera ama prank kubabaza kandi no gusaba ko nawe yewe utonkorera prank kubera twabihevye turabihevye rero ibintu by'ama prank turabihevye kuba bitinganya okay bakunzi ba Solution Cup turi niteka ryo kubabwira yuko ama prank twayahevye mutubabarire ku batayakunda kandi twasanze ama prank akora abantu bataritahura rero twe twitahuye rero gutwenga wowe kurantera amakenga ivyo byo kwitahura ntavyo twigeze tuvugana okay kubera ko umugore wanje yagwaye umutima twagomba kubabwira ko ama prank tuyahevye rero abadukunze mwadaye mudukunda kundi ibintu tuzogwana dukora ibiganiro bisanzwe turakora ibiganiro byubaka ingo n'imiryango biremesha bituma gwaruka rwitwara neza ariko ama prank ndayahevye rero nico gituma nje gusaba ikigongwe imbere yanyu nasabye ikigongwe abana ngenda kora ama prank abana banje n'abagenzi abaje muhira nkabakorera ama prank bakan ba Mimireye n'abandi ba Constance n'abandi batandukanye mu mbabariraho n'abakoreye prank bikababaza sinzosubira kubakorera prank rero shiri wanje urugo nturusambuke kubera prank vyumve ko ndagusavye imbabazi kandi nawe wemera imbere y'abantu yuko mbabariye mugabo ubwo wabivuze mbe wabivuze witesha ibigongo kugira abantu bacu bavuga ngo oyibikireke ibyo onyo bitangwa ibyo wapi urabona ko duciye wibwije witesha ikigongo kandi twatwumvikanye kubihevye nyine n'umutima mwiza uciye witesha ibigongo kugira bacu bavuga ngo bacavuga gute none umvirize meshes ami abubatse barabizi n'abatararonka abagore ndabizi yuko abahungu bariko barasenga ari benshi kugira baronka abagore uvuge neza yuko irya prank yakayabo twaciye twenda kwa muganga ntabwo ndakugana bameze nabi nawe ukaba ngo ikingwiki ego irya yakayabo twaciye tugenda kwa muganga umutima dusanga waduze buke nta bintu bagomba kubatakira bikomeye ngo wabaye rwose umutima ngo waraduze kubera kajya kayabo ka Mia kitwa Mia rero Mia kabebe mbabarire ko twakoze prank Mia ukagomba kunsamburira urugo ariko ikindi kintu nobabwira nuko prank tuzihevye turabitse ko muri benshi mwazikunda ariko na cyane amandi akajya kayabo hari indi prank twakoze tushatubona yuko menga abantu benshi baca batuka umugore wanje ko yari reaction yerekanye yo gukubita umugabo ni bibi nawe ntugombe kwishigikira waramponda guhakwa kunyica hari n'ikindi kintu wanteye imagine none ikindi kintu wanteye imagine mu bikoresho kuzaje imbere y'itangazamakuru uvuga sawa jewe ndasevye ikigongwe ku kintu namuteye naho wagitewe wavuge none ngo unyice naguteye telefone none ndazona yiteye ari ikindi kintu wanteye ikigenda guteye ku maguru musanzwe nagomba gufata ku maguru uri wafa agomba gufata nawe niko kutakwevye kombo unyice none bibige bintu wowe ubona ku mugabo ukajuguma ngo he okay rero urabona umugore ego birashika nyene nk'umugabo wadufate utamukunda waramaze kwiyakira ati je n'undi mugabo wanje ndazi nikimaraya ndazi araja mu bandi bakobwa warananutse ngo ndi maraya ngo nakunda sambana sorry none bewe ibyo mu practice bitanguye sabi kigongwe mbere yatangaza makuru sawa abakunzi bacu abakunzi ba Solution Cup tubasavye imbabazi
aho ntitwaye neza mu maprank yagiye arankorera ukaca usanga nyine ngaragariye ukutariko kwimyoza umugabo si vyiza no kumukubita si vyiza mukasi namukubise sabe ikibungo shere kumera nk'ukubita si vyiza ikintu wankubise nkaca numva izo stili ragondamye nta kintu wankubise ngaho ntibyari imbere ya si kuri kamera bashaka jewe ku rutugu be iki sinzi ikintu wankubise ko nca numva yari n'igisu abo ngaho n'ahantu ujya mukobwa yari yamufashe uragafatwa n'intuzi ndi kuri vora ukuboko kugenda numva ko Yesu Kristo areka ibintu byo kubesha aho ico ganoce tukireba byo kubesha tugihevye n'umunsi dushitse mu yanje ndakubita prank zine tugihevye kwanza kuba tasitira ndagudufitani isezerano yarifitaniye nta prank zihari je mugana kintu namukubise agomba unyice sorry cyane okay rero mugabo iryo prank tuyisubiremo abantu bavuze ngo urumva ngo umugabo ngo umusaza uko ngo ucuhora ngo ukinumira ngo nta kimwe ikibazo ndasubiyeho umugabo umukunda biri seriye kandi umwizeye ako kukwizera rero mu gatebeko umwizeye ijana kwijana aho hari baca bagira komantere ngo nta mugabo kwizegwa ngo abagabo bose nico kimwe ivyo bintu rero twahaye yuko abantu bose nico kimwe nivyo dukwiye guheba mu ngo zacu no mu mibereho yacu ugasanga uvuga ngo nta bagenzi bubu nta bagabo bubu nta bagore bubu nta kivyubu apana ibintu byo gufatira muri bwinshi ariko tuvuge muri rudende umuntu umwe rero nabajije umugabo umwizeye ijana kwijana ukaba umukunda 70% ugaca umusangana n'undi mukobwa bari mwabiriya bintu mwabonye bafatanye ngo keje nabibonye uko ari waryohewe ko wigirisha urumva yaryohewe yaremba iragira guruka gukana yaryohewe yarembashije ukaca usanga ahubwo Imana ishimwe ko ndagize n'umutima wo kwihangana jewe urya mukobwa nta na kimwe namugize namutsage je mukobwa shiri wari kumuhoye bose niko ndamuhoye busa gute sinigeze ndanamukorako naco we turiko tubifata ari ibintu biri serieux pana prank nje nayo ndabizi ko ari prank none nje ndiko mbaza abanye abantu bavuze ngo yaye ngo na umugabo ngo ntabyo ngo kugira ngo kuvuga ngo musanze kujyanye aho utamukunda cyangwa wari yakiriye yuko uwo mugabo ari ndaye uvuze ucabungukiye wowe beyo nihore wowe si uhora ugira ingorane umbaze gituma ntako ndavuga none ndakubaze kwisanze umugore amerewe hajya ko washitse nkikura washabungukiye nyine vuga ishavu ryaragabanutse none ishavu rigabanutse nyimba ari system nagize system bica bikuraho yuko ntagize system kandi igufa ni inkoni igufa uri umugani w'ikirundi ego inkoni ishikira ingeso ishikira igufa ishikira ingeso inkoni ishikira igufa nishikira ingeso ariko umwana nawe yo wamureze tambuka izino urabizi ukuntu bigenda kandi uwundi mugani wo mu kirundi bavuga ngo uwanka kugorora ikijumbu wanka kugarura impene ikiri hafi maze kurenga imirambi ukabira nkuko karabivuga umugore wanje wanka kugarura impene ikiri hafi yarenga imirambi ukabira nkayo gusa hari ukuntu abagabo bamutumva imigani 10 yimbwa imigani 10 yimbwa beturi uko abige bintu cyo twiduga kubanza imigani 10 yimbwa ivuga kimbwa ariko karihiye imbwa ntihebi yarara ibizi cyaribonyemo uri bibiri ibigize imbwa ntihebi yarara sawa uruhanga imbwa ito imbwa itobotse ubuhanza iba yamenye inzugi nyinshi ntago vuga nawe ntagupfa wobi ntago tumi imbwa ko ntago tumi imbwa ko rawe none umugani nabyo Imana yimbwira mu kirenge Imana
nta kindi imigani imbwa imigani 10 y'imbwa iradusize umuntu iyo bazi imigani 10 y'imbwa ayiture none bewe nta no muzi nezi yose sije dayivuze buryo hari umugani n'umugore hari umugani mwavuze sije dayivuze none we nije nayikunda ndayikwereka nkagukora ko ntivuga uyo nigiriyo ubugare bw'imbwa bucumbwa mu ijoro oyaye ndayibagiye ntambwe itukure nabwaruti okay rero ntabanga ry'imbwa uri umugani ntabanga ry'imbwa imbwa ni bumuntu sasa imbwa ziri umugabo hakuba umuntu w'imbwa umuntu hakuba umuntu yaye uburoni bwo butuma numva urugo ndarukunze gose tuno acishemo kagira uba ndabwire bagenzi burya mu rugo ibintu biryoshye urugo ntibari ibintu byagaga nukuri burya giye gituma umugore wanjye ndamubwirira plank burya mumazi imisi muteye ko murashwana na madame ubona nyine ashaka gushavurira burya mwaheruka gushavurirana n'umuntu atari ibintu bya grave wasarishije akagushavurira musubiye kumvikana gukunze rwose gusubiye yerekana gukunda biya rero mubonye nkoze plank naho wewe abifata nabi aba ari nko gukabura urukundo kurusubiza itoto kurushusha ariko kubera afise umutima woroshe nk'ikijumbu abona menga ibintu bikomeye nagize ariko jewe ntaco nemeye ko plank ndazihevye n'abakunzi banje bavyumvise kandi mumbabarira aho ngendagira plank zibabaje n'ivya bimvuyeho ariko ikindi kintu naco nababwira abakunzi bacu ibujumbura cyane bari Bujumbura n'Igitega tuba tumaze imisi dufise ikibazo c'amatara na connection ariko naho bimeze uko genda murabe kuva ku maprank yose namukoreye muryohererwe nazo murabe na filme data murabe ngene ibintu bikaze nivyo hama rero ico tuba turavuga urabona abagore benshi bagumye bamutelefona umugore wanje nijyamiye ngo bamutelefona ngo yaye ngo we fani ngo wewe ngo gifashe nemwe nabi ngo kuba umugabo wo mufatanga ari karavangana ngo gaca ngo umutikura ngo gaca umugira iki jewe ndavyumva muri sanse zibiri banzori ndiri je ndavyumva muri side zibiri uti side ya good ndavyumva gufata umugabo ukareagisa kujya ukisaza ukikumagura ukamumaramaza ahakorera abantu bose bakumva yuko wasa ndiko ndavuga muri side ndavyumva gaje navyo nagize ibyo waguze ibisumbi ibyo byo ntwara kubimara banje jewe nagize je ngo mindura hamwe abantu baza reka ndakuvugira abantu babone ko uri umugore umbeshera kubera iki jewe nta muntu sinigeze mvuga gose ngo abantu baze gushwa baduka babe mu mabiho yabo baze sinikamye ndarira nikamye je nyene nimba wari karumye urarira kubera ko nkubise ibintu byose ukabimenya nene nabikukubise nkunde burya mbe uramaze kubona umugore we wabushuhe we abantu ndakubatse abantu baravye ya prank nta muntu w'umugabo mumvise akabaza ati muriko muragwana arapfuye umuntu abaye yavuze ngo aragwaye ariko byaravuzwe kubera ikintu wakuye umva yavuze ngo umupfuye iki iyo mba natarishije gose nayo kuba namena ngo ibintu nakomye ndu navuze gose tifata nongera mukugwa nazoke mugabo kubera narize gi professional ujya mukobwa yitwa Vanessa asanzwe akora muri Siren ni umusekretary muri Siren ni umwana mwiza yari kumwe na Zoya mu cameraman wo muri Siren anafotora neza ndabashimira ko mwaramfashije gukora ijya prank naho yankwegeye bigatuma ibintu nyine byinshi byononekara urabandanya rero ukuntu ndabibona barone iyo verine bashyitse ko no munsi raba ndabireka abantu bangira amafaranga hera urabona ngira amafaranga urabona ngira amafaranga y'abagabo twege amafaranga yacu agira mu by'ubusabusa kandi amafaranga y'abagore none akora iki mu bisanzwe yuko umugore na verine umugabo ari we yatanga kandi abafise amafaranga menshi raba verine kuri washyitse ko nebe nage uri ko ubandanya ikintu kimwe none uci ufata verine ugaca uyikura ko kandi turi mu kiganiro umva umugore wanje nta verine afise bibanda yuvuga ereka abantu ngena ta verine ufise meze neza ariko kino kiganiro umugore wanje aracishe twagikoze yisigishije verine kugira dukora ikiganiro none raba inzara zose nta rumwe rusigaranye verine
tayari mwege no mwishuri ndababona twigana twari twigana n'abakobwa mwishuri bari bameze gutyo barya amakaramu we ncenda kubona ukiri umwana wararya ikaramu kandi cyo ntwari we wararya ikaramu wewe wararya ikaramu ntayo warya narayirya biraboneka sawa okay side zibiri ni ije ndabibonamo nayo yabwiye ya mbere kujya kuntu umudamu wanje yisajije si kintu ciza vraiment kwisaza ukisaza imbere y'abantu ukisaza kom nyene menga umugabo wa ntumwizeye harabavye umenga none wajya wogira ngo umenga ntumwizeye kandi wamubonye wamufashe sinkuru mbarirana none hajye wafashe gute wafashe migumi niyo migumi ine yoba hata imiboko mine ya mutabanje kuyambirana shere kuyambirana no ngaho mwibarabara abantu bagenda barayambirana n'ibintu bisanzwe musanzwe hajye wewe washavujwe n'ibintu by'ubuse hama ikindi naco hajye wawerekanye kutanyizeye kubera jewe nk'umugabo afise ihangiro yo kubaka urugo rwanje ndarushire ku murongo nta kuntu nakumwe nofata impuzu nkazambura nivyo umuntu aciye gutegwa agategwa ariko haragera igihe uca wibuka hajyanye bonaje nk'ubu nkuye impuzu umupira ngoma nkuri pataro nca nibuka umugore wanje ntivyo kunda no kwambara umupira ndiko ndishanja ndiko ndakina nka football ndi muri karate nka ukura ariko ipataro kwikura sawa tuvugere ko bazikura abagabo bazikura reka rero n'abagabo bazikura kubera abagore babo gute nibaza ngo abagore bose bavanga abagabo bose bavanga abagore bavanga kubera babishaka hari n'igihe babavanga kubera abagore babo ari babagore bagizi umugore rega ashe kugutera stress ukumva kugira stress zikuvemo ufu mugenda kurondera akana gatoyi k'imyaka 200 kataragira ibibazo byinshi kagukuremo stress ubike mu cyo byongereje nta kibazo na kimwe nta stress nimwe umugore wo gutera cyangwa umugabo wo gutera wumva yuko kumwihora wocu ugenda kugira gusambana hanze kandi nuko bicaye kandi ikindi naco we nawo ugenda ukabikora ngo kubera ko uwo mubana yagushavuje ngushaka kumwihora ni wowe uri kuribabaza mwisho none urazi yuko inzoga mbeko kandi bakubonye uca winyegeza inzoga ntubizi kivugwa n'iyindi kumboregwa bo bikugira inzoga ivugwa n'iyindi urukundo ruvugwa n'urundi rukundo nturuvugwa no kuba uri wenyene nukuvuga ngo babantu bari ko baravuga yuko bahemukiwe batakikunda ni murondere undi mwana kiri muto nka Smith canke gwifiko fiko urukundo rw'urukundo gwiza urumva rero uwo mwatwanye ntumukunda umukunda ariko urashe gukunda umuntu hama wewe ntagukunde bivanye nuko ivye ntagukunde mukaba mwatwanye gute mukaba muzi yuko ego kubana mudakundana birabaho hariho abantu babanye urazi yuko ahanyene wanashima dushange dutangire nimero ziwawe ndazitange jewe urabe ndababwira baze kukwandikira message abagore biyubashe bakubwira abagore ibice 50 kwijana babanye n'abantu mu nzu babagabo badakunda kubana sawa mvuga intango yabyo kujya kubana umuntu murashobora kugenda kubana mwakundana urumva mushitseyo ukamuheberayo mukamuguma muri kumwe cyangwa n'uwundi wemera mukagira mariage ubizi kutamukunda tu amugazo mukundirayo ukavuga ati peut-être nzomukundirayo cyangwa ati imyaka iranjanye